ndabaramukije mwese mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nabahezagire. Imana yo mw'ijuru iragahezagirwa, yoyo vyayihimbaye ko bigenda uku nyene biriko biragenda uyu munsi. Hanyuma rero ndakengurukiye abavyeyi banje, Imana yabaciyemwo hamwe n'abandi twagendanye, urabona yuko bikwiye yuko nanje ndabafuka mu ntege. Imana nibahezagire. Hanyuma irigira gatatu naryo mu muryango n'abagenzi twagiye turavugana, barantumye ngo nze ndabaramutse nimwakire izo ntasho zabo. Tuje mw'ijambo ry'Imana, Zaburi y'ijana na 19. Ku mazina y'uwanje nitwa Igiraneza Filemo. Zaburi y'ijana na 19 ku murongo wa 11. Zaburi y'ijana na 19 ku murongo wa 11 haravuga ngo, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Tuje dufatanya n'Abikolosayi, icete Pawulo yandikiye Abikolosayi igice ca 3. Abikolosayi igice ca 3 ku murongo wa 16. Haravuga ngo, ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmwo ubwenge bwose, mwigishanye muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmbire Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Yesu nashimwe. Uyu mwanditsi wa Zaburi aravuga ngo, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugira gute? Noye kugucumurako. Pawulo nawe aravuga ngo, ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigize gute? Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rikwiriye. Ndabikurije mwese kubika ijambo ry'Imana mu mitima yanyu. Umuntu wese agira umwitwarariko wo kubika ijambo ry'Imana muri we, kandi rikwire ririmwo ubwenge bwose. Yesu nabahezagire. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, neza waduhaye ubuntu bwo kwegerana uko nyene twegeranye. None rero kaze ijambo ryawe ribe muri twebwe rikwiriye. Mana ushishikare kwigishiriza ishengero ryawe. Mana udufashe muri uyu mwaka tubike ijambo ryawe mu mitima yacu, kugira ngo twoye kugucumurako. Ni mw'izina ryawe rya Kristo Yesu.